Bakunzi ba Ntengimwe ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Muguwe neza? Jewe ndashima Imana cane. Hanyuma namwe uwoba atameze neza ndamwihanganisha ndamubwira nti ejo ni heza, buraca bugacana ayandi. Rero ubu munsi nje kubaganiriza kuri shene ya Ntengimwe. Abantu benshi bagumye bambaza bati Ntengimwe gisigura iki? Ntengimwe ni ijambo ry'ikirundi nkuko muvyumva, rivuye mu rivuga kwenga. Abazi gucagagura murashobora gucagagura iryo jambo, muraja gusangamwo muri Ntengimwe n'ukwenga muja gusanga itsitso ari rimwe gusa. Ikirundi naracize ariko sindakizi cane gose gusumvya abakinyigishije canke abo twiganye, ariko niwaba uzi gucagagura uje kuraba uja gusanga itsitso ari rimwe. Hanyuma muti rero kubera iki ari iryo jambo wahisemwo kuryita ishene yawe? Jewe ahantu narikuye iryo jambo Ntengimwe ni akazina k'ubuhizi ka sogokuru wanje. Sogokuru wanje yari umuntu yakunda kwenga. Kwenga ni ijambo bakoresha mu kwenga inzoga y'impeke canke benshi bita amasaka canke uburo. Iyo ari ibitoke bavuga ngo ni kugana ibitoke canke gukanya ibitoke. Hanyuma rero sogokuru wanje yari afise ibitoke vyinshi. Yari afise ibitoke hanyuma akarima n'amasaka ndetse n'uburo. Jewe nkiri mutoyi, mu gihe co kwimbura amasaka canke kwimbura uburo, kwa sogokuru bakoresha ikibiri, abantu ababanyi bakaza kumufasha gusarura ivyo yimbuye. Bakaza ari benshi kugira ngo bamufashe nimba ari uko kugenya uburo canke kugenya amasaka, baza ari benshi kugira ngo babimufashe. Hanyuma yaca rero ategura ivyo bafungura, agategura n'inzoga y'impeke canke y'uburo, agategura n'inzoga y'urwagwa. Rero kwa Ntengimwe nta muntu yahagwabirira, ntiwicwa n'inzara, ntiwicwa n'inyota, yama afise intango, yama afise inzoga ku buryo ababanyi canke abandi ingenzi bahaciye batahagwabirira. Rero ababanyi baca bamutazira ngo Ntengimwe. Naho rero iryo jambo Ntengimwe ryaturutse. Sogokuru wanje ubundi yitwa Ntiyandetse Antoine, hanyuma baca bamutazira ako kazina ka Ntengimwe. Uti rero kubera iki ariryo nahisemwo kugira ngo ndaryitirire iyi shene yanje? Murumva yuko Ntengimwe ari umusesekara. Kwa Ntengimwe hari umusesekara, rero no kuri shene yanje hari umusesekara. Ushatse kuri shene yanje turavuga ururimi rw'ikirundi, tukavuga ururimi rw'igifaransa. Hariho ibiganiro bikenyi maze gukora mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma ntawe ndaronka yoba azi igiswahili canke icongereza ngo aze
kukivuga, ariko nimba wowe uvuga igiswahili canke icongereza canke ikineerlande canke urundi rurimi, urahawe ikaze kuri Ntengimwe. Hanyuma haca ibiganiro bitandukanye, muracishaho ibiganiro vyo guteka, intahe zijanye n'ubuzima bwa misi yose, nyene ndavuga ku masuje atandukanye. Kandi na wewe nimba ufise ico ushaka gushikiriza, urahawe ikaze kuri ishene Ntengimwe. Iyi shene ya Ntengimwe niyo umuntu wese afise ico yumva yoshikiriza abantu kikabagirira akamaro. Rero nawe urahawe ikaze. Ninaja kurangiza kino kiganiro canje, ndaja kubaha inimero ziwanje mushobora kundondererako kugira ngo muzombwire ico ushaka gushikiriza, hanyuma duhane isango kugira ngo uzoze kuri iyi shene uvuge ico umutima wawe ushaka kubwira abantu. Rero ikindi numva nobabwira ni ukuntu ino shene yatanguye. Jewe ndi umuntu nkunda gukora kandi nkunda gushikiriza iciyumviro ciwanje ntigungirako. Ikintu ndakimenye ndakibwira abandi. Ico ni kimwe. Hanyuma ikindi nuko hariho abantu twigeze kuganira, barambwira bati uwogira ishene ya YouTube tukabwira abantu tukabaha ibiganiro, uvyumva gute? Ndabwira nti jewe ndi d'accord. Hanyuma rero abo bantu ntivyakunze yuko duca dutangurira rimwe. Jewe umunsi umwe nararyamye, mu gatondo mvyutse numva nti jewe uno munsi numva nokora ikiganiro kweri. Muzobona ikiganiro ca mbere, niwaba utakibonye uraja kuri shene Ntengimwe uje kuraba ikiganiro ca mbere. Umuntu twagikoranye yatubwiye ku buzima bwiwe, ingene yakuze. Kirya kiganiro sinari nagiteguye ngo mvuge ngo uyu munsi ngiye gukora kuri suje iyi n'iyi n'iyi. Naravyutse ndabwira umuntu ari hafi yanje nti dukore ikiganiro. Nta migambi yo kugishira kuri YouTube nari mfise, ariko ndagikoze nkabona kirakunze, nca ndavuga nti reka ntangure. Rero urumva nuko nayitanguye, ariko ibiganiro maze gushikiriza hariho abo vyagiriye akamaro, baranyandikira, abandi bakanterefona bakambwira bati ibintu wavuze vyadufashije. Rero nuko iyo shene yanje yatanguye, abantu banteye intege bakambwira bati naho aba ari umwe, ndavuga nti jewe ko n'uwumwe vyamufashije. Nobaha nk'akarorero gasanzwe cane. Abantu benshi barazi guteka umuceri, ariko nobabwira ko hariho n'abatabizi. Hariho umudamu yambwiye ati kirya kiganiro co guteka umuceri, ati burya camfashije. Ntaho ntigute, ni kandi wewe nari nzi yuko uri umuntu azi guteka cane. Ngo urazi ngo ingene camfashije nte? Ngo jewe ngo umuceri ngo ngaha i Buraya ngo nahora mbona ngo usa neza, ngo hanyuma ngo ngaca mpfa guteka ngo ntiriwe ndawuronga, ngo rero ngo vyaramfashije ngo kuko uronze ngo naciye mbona bijya bintu vyera ariyo amido. Ati naciye ndabibona, hanyuma
ndabona yuko nkwiye kuwuronga. Ako ni akamaro gato, akarorero gatoyi ndabahaye mu yandi makomantere nagiye mbona. Rero bica bimpa inguvu, egome n'abanci intege barahari bambwira bati iyo shene ntaco bizokumarira, ariko jewe ikimpimbara nuko hariho umuntu umwe canke babiri bigiriye akamaro. Rero nanje akamaro ndabiteze ko ni akahe. Iyi shene ya YouTube nubwo nayigize kugira ngirire akamaro abandi, nanje ndakeneye ko bingirira akamaro. Ndaguhamagarira wewe uri kurandaba ko wogira sabone, hanyuma ukayirungikira abandi, ikindi ukagira jeme, ukanyandikira n'agakomantere kugira ngo bimpe courage, bimpe inguvu zo kubandanya ndabashikiriza ibiganiro. Hanyuma ikindi nobabwira abantu batarakora sabone nuko sabone yo kwiyabonesha kuri YouTube nta mafaranga bisaba. Wewe urafyondera kuri aho hantu handitse sabone, hanyuma kugira ngo unteze imbere ukanyandikirako ukangirira na jeme, nukuri wewe atari uwo mwanya wo gufyonda, uwo mwanya wo kunyumviriza, nta kindi kintu na kimwe bizogutwara kiretse ko uzoba untejeje imbere, hanyuma nanje ngateza imbere abandi, nkabandanya nkora ibiganiro. Nuko hanyuma YouTube niyabona maze kuronka aba abone benshi, izoheza impe agashimwe, impe n'agashiruka buti. Nuko rero ikiganiro canje nashaka sindabarambire, ndakigarukirize ngaha, ndababwira nti ndabakunda cane, umunsi mwiza.